turi muri centre ville village market neza na neza ni FD asanzwe akorera Oscar benshi barakora iryo zina ryari bendenze cyane Oscar Fashion benshi baramuzi yaramitse abarinzi batari bake arakora n'abarinzi batari bake arabafasha ubu kandi navuga ko n'ubu akibandanya ari kumwe n'umuririmbyi Emerson ese no gutwara isangano award kandi zo kuva mu gihugu ca Kenya agiye gukora indirimba mugabo ari ngaha kumbure nawe tuzomumazanira ngaha tuzoganira ku bitari bike mugo no musikene kumenya mbega Oscar Fashion ni inde bintu yabitanguye ryari arasupportinga abaririmbyi kubera ko atagiye mu mupira w'amaguru cyangwa ashaka kubikora tutabizi ariko kandi muri we ni ikihe kintu novuga ngo imbere yifuza kuzoba ninde Oscar Fashion ashaka kubaka Oscar atuguye ikaze kuri Marengo Media TV. Murakoze cyane. Meze neza. Meze neza cyane. Tugusanze ukazi. Yego. No musi. Urudandazwa rugenda neza. Urudandazwa turashimira Imana. Yego. Nyene nkuko abarundi bakunda kuvuga nubwo byari cyane abarundi bo tumenye bavuga ngo ni buke buke. Sinzi impamvu ibintu byose byamari buke buke. Sindamenye igituma nabo. Abantu benshi udanazwa barutinya hari umuntu yambwiye ati kugira Silva udandaze neza ibintu bigende neza n'ibintu bibiri tudusenge cyane ati mugabo hari n'abakoresha mangete ngeta marebe tabakiriya bose barahe bari ahantu bakazi wawe fashion Oscar yari bashize Imana imbere jene yashize Imana imbere ibintu by'amangete ngete ndavyumva ku matwi avyumva biririmba iby'amashano wumva ibintu numvira kure gusa ariko siyo kamere yanje ko no byizera cyangwa ndabishira imbere mugo uremera ko bibaho mu kuba bibaho aho yatuva ati Imana irahari na shetani arahari iyo wemera ko Imana ibaho ubuzi ko na shetani ahari kandi nyimba Imana ikora na shetani arakora hari umuntu yigeze kugirira nabi mu buzima biciye mw'ivyo akakoroka cyangwa akagirana nubwo tumuvuga mugo vuga ati abo bantu baraba ko Emerson usanga muri kumwe bwari indirimbo novuga ngo dufate kuri hari indirimbo avuga ati ni true story nari mvuye ahantu mugabo ndashika muhera sanga vyahaye mugana ryo nabanze gushika ikintu maze kubona muri rusange abaririmbyi novuga n'abavugizi kuvuga ngo aririmbye ikintu kuba cyamubayeko kandi iyo cyo mubako ni numwe aca mu buzima abandi bose bacamo kuba yarabiririmbye rero nuko bibaho ariko jewe sinzi na malaria ndayigwara gake nkishike Bujumbura gusa nigeze kuyigwara rimwe cyangwa kabiri ariko yene mu bantu bagira ubuntu n'Imana sinkunda kugwara ayo usengera he winjira he mwidini ryo kwemera kwawe hano hose bavuga Imana ndemera kuhinjira akukwemera kwawe novuga ngo ndi umukristo ari umukristo uretse ko niki novuga nti muri rusange burya abantu bose muri rusange baremera Imana si bose nujyanye twawe yambwira ntiyemera Imana yakicemera kiranga mugana kiranga bavuga ni Imana niyo nubwo bavana kiranga kuri we muri kujya kwizera kwiwe muri kijya giha byizera nubwo bivuga na kira kirata none nzi ko mu bahindi basenga abantu basenga binakuru basenga inka basenga ibiti basenga ibiki bagasenga izuba bagasenga ibiki no muri ico gihe uko ubumeze kiya kintu nuko wakirampashije n'Imana kuvuga ngo rero jewe nta dini nyamukuru ngenderaho Imana ndazi ko ari umuremyi wa byose turema mu butandukanye kaduha kwizera gutandukanye ariko umuntu wese uramwubahira mu kwemera kwiwe muga ubu harano n'abantu bavuga Imana muga bavuga ati niyo kwinjira mu rushengero kubera bamwamwana kumenga ubu ngo tumbwiye cyanyuma biravugwa cyane birandikwa abandi bakabona ko tumbwiye cyanyuma bivanye niki hari amashengero menga ubu ni business wewe ibyo bintu nk'umuntu nawe usanzwe uri umuntu kandi usenga utembera mu bantu byo ntabwo kumenga hari amashengero mengo ni business kuba ari business ntavyo nzi kuko umuntu wese nibazo kwibariza hagati kiwiwe ese ndigango cy'urubanza nimba bikora nka business atajwana na Mungu wake yes of course kumwe na Oscar Fashion nivuga ko ari zina ryamenyekanye cyane of course abenshi iryo zina bararizi turakeneye kumenya Oscar Fashion ninde yavukiye hehe jewe ndi umuntu wa ruguru ntara ni Gitega waba watega ni cyubahiro ufise ahantu hubashwe cyane intara nziza kabisa ego ariko nyene ndigaye Bujumbura nk'abandi bose ndiko ndarambira ubuzima sinosubira inyuma cyane ngo mvuge ngo byagenze uko
ni ubuzima bureye ni story ndende cyane numva ko ntavuga mu munota umwe cyangwa iminota ibiri ariko nyene cyo nzi kihari no gusha kuri iyi saha ndigaye Bujumbura ndiko ndapambana nk'abandi bose ndondera umukate w'abana ya Oscar yakuza kundiki yewe watangwe uvuga ibintu byo gusenga je ndi umuntu nkunda gusenga ariko muri rusange urazi ko nkunda n'umuziki ndakunda na football yes ndi mufani umugwi kanaka umugwi ukomeye gose witwa Real Madrid abawanka naho sinzi icyo bawankira bayimenya ubu muri mu nyinshi ntibambaze je ntibambaze muguri kunde Real Madrid je nikundira Real Madrid kubera numwe mu mugwi iyo uri kurakina mba numva nyene kandi ndyohewe cyane hama kandi haje muri Real Madrid ndakunda Fede cyane haya muri Real Madrid ni nduvuga ati je umukinyi kweri bo yakunda equipe yose mugabona kapema namubonye kera abantu bari bazi ko ukunda Real Madrid ukunda Cristiano muga Cristiano araza kahava hakaza abandi baba Cristiano hakaza ba Rodrigo hakaza ba Vinicius hakaza ba Valverde hakaza ba Camavinga hakaza ndabazanza gure bose urabana n'umasa nkubahazi na bench ndayivuge yose n'abasambu na projet bazoza nabasanga ndayivuze ariko ni iki bo ni occupation muzindi muri ujya mwanya uri kugenda mu bitagira ikimazi urakeneye kuruhurira umutwe uragenda utagiye kuri beach ngo ngusama akayaga cyangwa ugenda ahantu bavuze akazi kigire mugoroza akazi ke nako kakomaya n'ibindi ushobora kwirabira umupira cyangwa muri salo kirabira filime n'abana aryohega ubuzima bukabandanya tukiri ngaho nyene mu kiganiro sanzwe nkora ya self kuri kagendera gakura gushika ubu narigeze kugira iyo challenge ndabaza abantu ati hagati y'umuziki n'umupira w'amaguru nice gikunzwe kwisi bamwe bakavuga umuziki abandi bakavuga umupira Oscar Fashion wayibona gute icyo kibazo kiragoye ariko navuga mu ruhande rw'umuziki navuga nibihe bigenda birakurakuranwa ariko urabona uvuze umupira w'amaguru ni ikintu cyamaho ariko umuziki muri rusange ntuza kwerekana yafana imbezi cyane nka kera peut-être ngango bara nk'igihe hari hagizwe nk'ama hip hop urabona ko bitandukanye n'ubu abantu barumva umuziki bakumva bakawumviriza bakaryoherwa mugabo bakiwushuhira nka kera ariko umupira urabona ko ari ikintu kuma kiri ku top n'ubura ko umupira ageneza ko uri imbere cyane football iri imbere cyane yes of course dukoze ibiganiro bivana na view umuntu bivana view umuntu yes iyo dukoze ibiganiro nk'ibi dushaka ko umuntu aravye ikiganiro agira ikintu asigarana akimwigisha Oscar Fashion no munsi akora muri Village Market ni F10 hari birato hari pantaro hari impuzu ama-t-shirt amashati ibintu byinshi n'amakoti niko ndabona ko muri mukwana no ku masanamu amasaha iki nabyisha pununye ndayambaye ubunyene sinibaza ko ndayikura ikintu je ngomba guhagara ko sikindi novuga ko ni ibintu biri mu mutahe muremure mugabo no munsi turigishwa cyane novuga kwitunganiza imigambi yawe uhereye hatoyi uno munsi Oscar Fashion ivanye na nugwe gwagezeko umuntu akaca mubwira ati wewe urashobora guhera ku 500 karengana Oscar Fashion hariga adashira kuvyuma mugawe kumba afite ikintu mubwira guhera ku 500 agatanga urutwe dutoye kuduga bo sinzi ko wari ukwikirana nyine cyubahiro mukuru w'igihugu akunda gutanga akaroro ku bintu bifashe akunda kuvuga ibintu umenga mu bwenge biragoye gutora ariko hajyanye jewe ndatahura cyane impamvu bari karavuga akavuga ati hera ku rukwavu hera ku nkoko kubera ko kugira ngo umuntu agere kuri niveau yo gutunga actros bwa buvatiri bwose butobuto nazo zigende zirati pièce mwibarabara aba yarazitunze rero ikintu kigora abantu bubu ni kujya kwihangana ya patience yo guhera hasi akaduga abantu benshi bashaka ibintu byihuse iyo byihuse navyo fata nk'uko umuntu araje uratibutse ushaka guhera kuri stock y'ipantaro 1000 mugabo muri rusange nta namwe wigeze ugira na gestion y'ipantaro ijana canke 10-50 uraba ingene zigenda ziraduga buke buke nuko vuga ngo
urabikorokeyemwe mugabo nta experience ufise uraza gukoresha ubwenge ugaza ati yego ni sawa mugabo uzogera imbere bikugore kubera iki ni ibintu wakorokeye mwuko nta novuga iki kwa kwihangana ko kumenya ati umuntu ashobora guhomba uzobona bigushikira gusa muga ntuzi ingene umuntu ahomba ntuzi ingene umuntu agwa akavyuka ingene ushobora kwiriga ubusa kugira ngo bikunde ntujye agapantaro uriye ibihumbi 10 cyo ipantaro imwe ngiravuyemo no kuvuga ngo ni ibintu bigoye cyane ariko kandi iyo uhereye hasi naho birafasha yego biragusaba imyaka bikagusaba igihe ariko biteye imbere naho urumva ko ari ingufu wawe niyashi wawe kumva ko nta kindi kintu kiri inyuma kiza kuguhagarika umutima ubuzima bwose warabuciyemo nta kintu kiza kugutera ubwoba kubwabo tiri ibanga rya mbere no kwihangana yego no kwihangana jewe ni umuntu nkunda kuganira n'abantu bakuze abantu bakera ugiye urumviriza nka témoignage ya Sioni cyangwa ukumva témoignage y'abantu aba tubona babagwiza tunga barurangiranwa tuzi y'amazina avuga ngo ngaha n'abantu zo gusanga barahereye hasi bahereye kuri parete y'amagi abandi baradandaje inkoko abandi baradandaje ikaranga urumva nta sikuvuga ngo waravutse ubonye ngo acabuka ku mahinguriro gabo kubera byafashe umwanya birafata iyo ntumbero byaratinze biratora intumbero uciye kugira ngo no munsi mbe nka Oscar Fashion binsaba kugira umutima cyane mbere wo kwihangana yego cyane mpimiza no gwaruka gubu musanzwe Imana ihezagira umuntu karakora ntuzogume wicaye kwirigara hama ngo witeye gutera imbere urumva nubwo uzofise umuvyeyi yabaye muri ubwo buzima akadandaza agatera imbere nimba nta experience ufise nimba uvuye ku ishuri muri vacances ugenda urabe wige urumva umenye uti ipantaro bayizinga uko ikirato bagihagarika gucyanye style bayitera uko wajya nabonye nibi byo kwambara nibiharuro cyane kandi gupfa guterera ngaho onye no murumva kandi urumva twege turi novuga iki ibi twabifashe nk'umwuga kugira ubuzima bwa minsi yose abantu bose umuntu agira passion yiwe akavuga ikintu kintu no kuvuga na kazi ka minsi yose no kuvuga ni ho kari mu maraso yacu no kuvuga ngo muri ico gere kugira ngo ubimenye teza kwegera bajya babikora kugira ngo ugenda urabigira ko ibitandukanye uvuze ngo ni nk'akazi ujya ku munsi ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu no munsi mpuzamakungu hariwe abakozi n'akazi hajya muri defile sinzi nk'uko bivuze ku ruhande rw'abadandaza mwaragiye ndetse kwa Oscar Fashion ujya munsi babwiye iki bawuhimbaje gute ujya munsi ye turaserebura mu bandi tukajya muri modo none ega natwe turabakoze mu bandi turariha ikori turafise icyo duterera mu iterambere muri leta hameri iraturaba tukavugana none wumva natwe turabakoze nico gituma batwita abagwiza tunga ni ikintu ko urafise contribution kuraterera urafise icyo uterera mu itunga ry'igihugu mu kubaho kwawe ntubayeho uri mfasha oya nimba ari ikintu ugiye gusaba service muri leta nuko hariho contribution nawe ugaruka ugaterera muri leta kugira ngo leta ibandanye ibaho Of course tukiri kuri binyene navuga ngo vy'uryana kwa gwa urambika abantu batari bake benshi baramenye situmo abantu babaririmbye ariko ushobora kuba baranditse n'abantu bategetse kanaka acanka abakinyi kanaka canke abandi bantu kanaka l'essentiel nuko novuga ngo ibintu byawe bisohoka ariko kandi nkuko wari kuravuga ati umuryango ukaronka ikintu ikintu kijanye n'abaririmbyi support cyatanguye gute support kuko kumbure abenshi barakoranye n'abakiri ko abarinzi batarabike naho tutamenye mu gubuntu kumwe na Merisane ariko gato aho wabitanguriye mbo nibaza ko kubitangura kwanje ni kwa kundi nyene uvuga uti ndashaka kwibranding iyo ushaka kwibranding rero uratora solution karabo kuvuga ati inzira je no ncanamo nishi je nahisemwe abaririmbye ko baririmbye d'abord je sanzwe nkunda umuziki sanzwe nkunda
narabaye umuririmbyi peut-être abantu benshi ntavyo bazi habaye umuririmbyi narabaye umuririmbyi muri eglise amakana ndaririmba sinzi ko na passion gusa sindabimenya urazi ko y'abantu surtout muri jama eglise wabaye mu kintu hamuka kirekura kugira ngo peut-être kubera ubuzima buba buhindutse gatonya urazi ko afise kundi kuntu bavyita nk'uyu muntu amenye kuko bona wambaye ishapure iyi nimwe basengesha canke ni nimwe upendeze irahezagiye ko imponya ari bring nayengiza amakenga ico nzi coco kugira ngo d'abord supporting ikintu no kubigikunda hama rero narakoranye n'abaririmbyi batari bake kubera ari nzanye iki nari nshatse gucreate nyene izi mpuzu nyene abantu nje muri mode yo kwambara impuzu zigezweho z'amamarke ibirato vyiza ikirumva rero vyonye iryo terambere abantu ba mbere bakwiye kuribona n'abastare nabo bakunda kubavuga ngo ni kiyo ca jami message zabo zishika kure kandi urazorabe ni mu star adekonye akagira nk'akantu katameze neza zorabe ingene abantu bagira ama commentaire ku mapage bo baba promoter barabaye bishe bo wambaye ibara novuga ni kimwe mu bintu bituma ibikorwa by'umuntu bishika kure muri iyo ntumbero rero iyo wifadikanije n'abastare birafise akarusho kuri wewe umudandaza bikagira n'akaramvuze en general sinashatse kwishura ikibazo nk'uko wakibajije mugana nashatse kwereka yuko atarukombo ruhari guha support umuririmbyi canke kwegerana n'umuririmbyi mu gihe kanaka bikenewe canke bikwiriye c'est-à-dire kuvuga ngo ni gihe cyose wamana iyo vision yo kugira iyo target yo gukorana n'abaririmbyi ashaka kuvuga ati step ndeka ndayigire ndabe ngere ku yindi vision basi bivanye n'ingene ubuzima butera buduga canke butera bikomplika urumva hari igiterambere itaza nkuko bigira hagaze uruhombo gasanga zaguvuza zo kwifasha no gufasha abandi gasanga ntavyo bigize niho hagera uje ubona mu kanya gato vyanse ukacumeranga abaririmbyi wabaretse gatoya ariko nyene nibaza yuko bana n'abaririmbyi jewe vraiment kuri jewe vyambereye umugisha sawa hari abaririmbyi mwakoranye mutakiri kumwe ntuvuga turavuga amazina ariko kumbore hari amwe ariko bari ngaha mu Burundi abantu bakurikirana imboga barakunze kwimenya kumbure ndava tubaga kuko tubavuga amazina ariko nkabwe mwakoranye kumbure hariho ubutumwa ntisimvuze ngo ubutekerere wo mugabo anje nare mu baririmbyi uvuga ati yuko uranye n'umuntu kanaka birasaba kugira ukuntu ko abantu benshi bamavuga ati abartiste hari akantu bafise ko kwibona umuntu abonye hageze acabona kumenga akaca yibagira iyo yavuye ico kintu kirahari nanje ndakibona ko nanje namaze gusupportinga nanje abaririmbyi bo wewe ibintu by'umuziki bisanzwe byegereye cyane uri umwe mu promoter w'umuziki ndundi bo sishatse kwiteranya n'uyu canke n'uriya niyo mpamvu twavuze general muri rusange icyo nzi coco hari ibyo bakunze kwita ngo aba manager b'abaririmbyi cyane kumanaginga umuririmbyi bifasha iki urumva arafise talent arafise ego urumva mugabo hari izindi nguvu akeneye inyuma zishobora kuba z'uburyo zishobora kuba z'ivyiyumviro zishobora kuba ari iki basi kugira ngo ibikorwa by'umuririmbyi bishike kurazi ko n'inzira nyinshi cyane abantu ntibibaze ku mafaranga gusa umuntu ashaka kutaguha amafaranga mugakaguha ivyiyumviro agaterera muri zinya message zawe canke ukumva ko nawe uri kurakora ikintu ukumva kushikikiwe nibaza ko ari ivyo muri rusange mbo aho nshatse si kuvuga ngo nakwefite ikibazo sinakwefite ikibazo ko wabajije uhereye ngo kubona afashije no nubu niyo tuja nta kibazo kihari nta kibazo kihari kubera ko nkunze kuvuga iki jewe nyimba ntafashije umuntu kanaka ariko hariho undi muntu yifuza kumufasha kandi ujya muntu nukuratahura neza gusa ko burya bufasha bukenewe hama ingene bo kwitwara naho hambavu y'ubufasha n'ubufashwa
ni ibintu byo kumvikana kuko jewe sino guhindura ngo umere nka jewe ngo witonde nkuko nitonde umuntu wese afise iswingi ziwiwe oronka kandi afise uburenganzira gusa nyene birababaje nk'umuntu uba wifuza ko atera imbere mu iterambere ryiwe akagira agakontribution gatonya ushizemwo naho kuba ku munsi umwe ntacyo weje icyo nshimira Imana nuko namenye yuko ikintu ciza ukoze ukagikorera umuntu kanaka nta kamaro ko kwicuza mu ciza wakoze oya we gikoreye tuwirenganiye kandi si ngombwa ngo umuntu ukoreye ciza ngo baragushimire muri rusange nibaza ko ari ivyo ngerageje kutinjira cyane nk'uko ikibazo wowe bashaka ko ndacishura kubera iki jewe ndahari ubuzima burabandanya kandi n'abaririmbyi nabo nyene nuko si ukuvuga yuko jewe muri rusange nkunda kuvuga yuko umuziki ndawufana en general kunda umuziki kunda wa Naka kunda wa D1 kunda wa Emerisane kunda wa Big Fizzo kunda wa Ntuze mugari umuntu ushaka kuraba ukavuga uti uyu muntu nta bufasha ubwa hatarakeneye kuri jewe